Intara ya Kirundo twasanze ishobora kubura kwibuze nk'intebe zababa ibihumbi 28. Turabaza intebe dusanga intebe imwe igurwa hafi 30. No kuvuga ko hatuna amafaranga miliyoni amajana 840 nko muri Kirundo kugira nk'abanyeshuri baronka intebe bicarako. Miliyoni amajana 840 ziri musi muri yaridi. Naho fatira yo ku gihugu cyose dufashe kwa nko muri yaridi ku province imyaridi 17 kugira abana b'u Burundi bige kuri budget education irenga miliyari amajana 326 usanga atanu kwijana aja mu vya investissement byo by'ibikoresho ibintu bitumvikana. Hanyuma uravye amahera aja mu vyerekeye development communautaire mu bushikiranganje ubwiterambere ry'abanyagihugu harimo miliyari 84. Nizo miliyari 84 ja muri ico gisata uburizo uko abanyabo Burundi biga neza. Tubona rero yuko habuze ikintu bita transparence muri ibintu byose nyene amafaranga leta akoresha kugira bashobore gushiraho ibikenewe. Nico gituma tuvuga yuko ibijanye na affectation budgetaire no kuvuga gusubira mwera amafaranga aba affecta birakenewe cyane. Nico gituma rero tuvuga tuti twifatiye muri rusangi harakwiye ku muco w'ingana amafaranga mu Burundi akoresha ya leta. Turakwiye gutera intambwe ico tuvuze cari affectation budgetaire kikaba amahera akwiye gusubirwamwo ngira nko mu kwezi kwa12 revision budgetaire ikaba ayo mafaranga abwirizwa kuboneka. Ikindi nuko dusaba ko leta ni mission za leta nuko leta niziramenya ibikorwa biyirabo bwa mbere muri priority abari ivyo yihutira. Hanyuma n'amashinga amateka nayo ikerebuke mu kuziraraba ingena amahera leta iri kirakoresha raporo ingene yakoze. N'amashinga amateka iserukira abanyagihugu abari mu mashinga amateka baduga ruguru bakabona abana biga kurya ntibashobora guhora. Habero nisekeza rero ryo kuraba gucungira amatungo ya leta yanyuruzwa garuke mu gihe ca leta. Ico kiga ca leta gishobore kwakira amahera avuye mu bayanyuruje ashobore guca afasha nk'ugurizo ntebe z'abana.